tena mezene nashaka ndabuse service ndondere ko ndosta inzu ndakonse ntuza ndakonse no kuronsa ndangi ko ndonderera Bizero madame ndakubwira ikintu kimwe sivyo yanze kubesha ngo ndakujane hirya no hino urinze uhangake makino gisiga kwera nakubonyereza isura bona mengana ishasha mwino kati wacu nabesha n'abana bawe sivyo umbwire kazo tiza tukweneye inzu yo gupanga suko mbwiye canke wibesha inzu yo gupanga urayikene madame rero kuri nakubeshe mu nzira ya Yesu ndakubwiza ukuri uvuga butumwa avuga ukuri sivyo inzu yo gupanga kuja kure ndadufise biragaragara kandi nduzi wanje bazikota urari umuryango umwe 30 turashana Tantimira wayemeye ndi bazo nayemeye wayemeye uvyemera bya bindi nke ahubwo tugende uyinyereke sawa ndakubwira ukuri ndakubeshe turagumye tumeze neza tuguma tujya fresh agira muroro Nizano rushindi bivanye n'ibyari Ati kari kabatwara ngiruraka urabibona none ndabaza ikintu kimwe muri bashasha nibiki Inzo gupanga Inzo gupanga aho isurose abeshe rero nabwiza ukuri sibyo ujya kugisha ndabwiza ukuri Inzo gupanga cyane ana fise umujyango ugaragara hari bari umukeneye tugane beya 40 byonyene sindabazimba je yebeye Imana byo kuzima abantu ko abari sizojana ndabereka inzimo ko mwishimye nabana muri kumwe gusa nabandi no mugabo n'umugabo aho ni sawa Nibikunda jabombare gitwara aranje na wewe sivyo amasaha ntari mu nzu igitanda ntakiri mu nzu nari kintu nakimwe kiri mu nzu nimuzi zabana ziri mu nzu ubwo mumbarira ahantu biri unyarutse kandi Allah ndakubabarira jewe adamara byantwara ahubwo yereka aho turukira mu babayi abanye n'abavuga hamuza abanye tubana gamuza habubonaga ubunyene byose ndabisanga ngamuza kandi ngaruko ndabisanga ngaha nere babitwaye hamacagira apana ngo babitwaye urabizana ndabikure amenyubiza wagenda kubizana kwa kwawe Mana wasenda kwa nukuri kw'Imana ese ndabyumva matira batwaye mugabo impunzi batwaye pamperese z'abana bazitwaye ni kamara Allah mugabo ndamusigurira gute Mana sindabyumva ngo nsubire mu nzu ndumva ni ngorane inkoko banyibye amasafuriya banyibye ibiyiko amafuruje ndagowe ninde yabigira uwo muntu agomba mwikati nitwamufata igeje kwa matayo ibi matera bari baryamye ko n'umugore bisange hasi Allah
ndakubwiye ejo naragiye aho mu nzu ngiye mfise ibasi ngiye kwanikira impuzu ndazanikira ndaheza ngiye mu nzu mvuyeyo ndaraba hose aho ku mugozi ndabura ni mu nzu ngiye kuraba hariya mbona wa wundi dupangiye inzu banza tuze hamuvuge neza usohora ijambo nje n'ubundi ariko ndabibabwira neza ndaza gupfa nje mbonye wa muntu ubwo iyo nca mbona aranyitse yambaye impuzu umwe n'iz'abarozi nca mbona aranyitse nca subira mu nzu ndiruka nta bindi nabonye ibyo niko bavuga urafite ubuhamya nje ndarabizi byose urabizi byose naramubonye uramubonye nega nicyo gituma jewe umugore wanjye naramututse sheri mbabariye naramututse igitanda yagiye kukigurisha ati ngo n'impuzu yagiye kugurisha inenze mbere ko yagiye kubigurisha mbiza rero kabwira ana mere uragura byumva ibyo bintu ahubwo ndumiwe zikumirwa gusa hanye no kuma uzokuma aho uzokuma urabona reka tumwigira umugambi kaya gahungu nako nagahungu cyangwa nakagabo n'agasore sinzi nagasore gusa kabasamara kakiri gato kwewe reka tukigira imigambi tugatega impuzu n'amahera turako twogafata umuntu azomanze kwanza agaceza igiti kimwe gikwiye apana igiti cy'ubunyumba kumi cyangwa cy'ubukose tugaceza igiti kimwe cya original shomo cy'abakoko zanje bimba kaguruka sinzi tuzomundiha oya urya azofata cyama matira yanje yose yarayikorera yajana niba no kuri n'abandi amatomate ubu nimbavu ukazibabara aha nimbavu zizosokoka wahora wiryamira ku kamata kuri dodomera nimbavu zizosokoka yadugeseje mubana dufundise rero ikintu nyabaki tuzomutega amahera hamaze tumufate tumudihe nimba umwe azofata umutwe nimba umwe azofata ukugura atanyure tuzomwereka ashani hatari ni hatari cyo bambwiye ngo ndongera kuzana ngo kwa mama wanje umura mwana wa mama turi mu kumufata oya ni yafata asha n'ibindi bintu no mugasho Action. yewe nigikundo rabi binakoze hajyaye rabi binakoze je nicyo kuri kuramura bayicaye kwa kaya gato mwitse Allah Allah ukuri